Umugisha w'Imana ubane nawe nshuti mukundwa. Ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Ijambo ndakuzaniye rirakomeye cyane. Isengesho risumba yandi masengesho yose. Iri jambo rirakomeye. Hari isengesho risumba yandi masengesho yose. Mbega wo kubaza ati mbega isengesho risumba yandi masengesho rifise umwanya ungana gute, rifise uburemere bungana gute? Mbega niryo basenga bicaye, mbega niryo basenga baryamye, mbega niryo basenga bafukamye, mbega niryo basenga bagendagenda? Izo ni strategie zose zibaho zo gusenga, ariko siryo sengesho ndakuzaniye. Ariko ngomba isengesho rifise mezi nyinshi cyane, kandi abo bantu abatari bake bararisenze ribazanira resulta. Ugomba kubona ibintu byinshi cyane byavuye mu masengesho nkayo. Ja kuri YouTube andika Pastor Nduwimana Joseph, urabona neza utwumiza n'ibitangaza n'ibimenyetso vy'ivyo Imana ikora kubwo gusenga. Kandi ntiwibagire kugira sabone, kuko uzoza uraronka message ku munsi. Reka dusome rero ijambo ry'Imana. Tusoma hariya mu gitabo ca Matayo, igice cyaho ni ca 14, umurongo waho turasoma ku murongo waho wa 22. Tugiye gusoma uwo mwanya agobera abigishwa ngo batambukire mu bwato bitangire kujabuka hakurya abaza gusezera ishengero. Murongo waho wa 23. Ahejeje gusezera ishengero aduga umusozi gusenga yiherereye, bwagorovye ari wenyene gusa. Ariko ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'imipfunda, kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. Imana nidufashe cyane. Aha ngomba ko tuvugana amasengesho asumba yandi masengesho. Mbega na yahe ijambo ngomba ko tuvugana ni ijambo ridasanzwe. Abigishwa ba Yesu ngo bafata ubwato baragenda, ariko Yesu ngo aduga ku musozi gusenga. Hano twabonye ku murongo waho ahejeje gusezera ishengero aduga ku musozi gusenga yiherereye wenyene. Isengesho ry'inkomezi ni isengesho uje ahantu ukihererana n'Imana, ukaririra Imana, ugasuka amajojwa yawe yose imbere y'Imana, ugahagarika amatelefone, ugahagarika amakuru y'icavu, ugahagarika ibigusamaza, ugahagarika ibiki, ukizera ukavuga ngo ngomba mvugane na data wa twese gusa. Ahantu Imana ngomba mvugane nayo mu rwego rukomeye cyane. Iryo niryo sengesho risumba yandi masengesho yose. Imana idufashe. Yesu atandukana n'abigishwa ngo aje ahantu ku musozi gusenga yiherereye wenyene, avugana n'ijuru, ijuru riruguruka, avugana n'ijuru, ijuru riramwumva. Nshuti mukundwa, urasengera mu yandi makoraniro ni byiza cyane gose. Ntuhagarike kuja mu makoraniro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Urajya mu byumba by'amasengesho kumbure ishengero, uraduga ahantu kumbure ku misozi ugakorana n'abandi. Ibyo navyo ni byiza n'amahoro, kuko Bibiri yivuga ngo nk'uko icuma gikarisha ikindi niko abantu bakarishanya. Uko n'ukuri ni byiza, ariko hari isengesho ngomba kugufasha, kuko birashoboka yuko hari igihe kizoshika ukamenyera gukorana n'imigwi itandukanye, ariko kandi hari igihe uzobura iyo migwi. Hari igihe bizosaba kusenga wenyene, hari igihe bizosaba kubura bagusengera. Nagomba ndakubarire mwene data, menyera gusenga umwanya munini uri wenyene, menyera kuganira n'Imana uri wenyene. Erega isengesho abantu bashobora kudatahura isengesho. Isengesho nukuvugana n'Imana. Mubu no hagarara nawe nkakubaza ikintu ukanyishura, nkakubaza ati iki kintu urakizi, atoya sindakizi, nkakubaza ati iki kintu uracemera, atoya sindacemera, tukaganira womika tegonoke. Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no kuvugana nayo, gusenga no kuyisaba ibyo ugomba nayo ikabyishura. Uyo muntu rero
kenshi na kenshi umuntu ariko arasaba ibintu by'agaciro ntabwo wobisaba abantu bose babyumva, birasaba kubisaba nyene byo ari banga ryawe nawe. Biranashoboka yuko mwene data hazogera igihe uguma umenyera abantu bagusengera gusa, ariko harageze aho nawe usengera mu mwemu ukavugana n'Imana uri umwe hamwe n'Imana, kandi ukarindira ikikoze ukavuga ngo iyi ni Imana inyishuye ibyo ndayisabye. Hana Bibiliya iranyereka ingene yari ahantu hadasanzwe hagoye cyane, asengera mu mutima akubita iminwa, kuko umugabo wiwe yari yamaze kumukekeza, amubwira amajambo menshi, amubwira ko yaborewe. Hagera igihe avugana n'Imana, hanyuma Imana iramwishura, Imana imuha icyo yayisabye. Haleluya! Yari kumwe n'umugabo wiwe w'umuherezi, ntiyigeze amubwira umutwaro afise cyangwa ibimuruhije, ariko bivuga ngo aririra Imana amarira menshi cyane, kugera naho umugabo wiwe bimucanga, haribaza ngo mbega kutagowe, kutabuze ibyo kurya, kubuze ufise umugabo, bigenda kutamugira umubabaro nk'uwo. Hano aravuga ati ndafise agahinda. Penina yiwe hari amajambo yaguma mucumita, amutera amajambo, amubwira ko ataca amazi ari ngumba, ibyo bimutera umubabaro. Aravuga ati nanje umugabo wanje naco nzovugana nawe, nzovugana n'Imana. Nshuti mukundwa, urageze ahantu ukwiye kurambirwa amajambo y'abantu ukavugana n'Imana gusa. Urageze ahantu watanze imitwaro itandukanye, ariko harageze aho uvugana n'Imana. Uyu ni umwanya wo kuvugana n'Imana. Ndakwereka isengesho rigira ubushobozi. Yesu ngo ariko arasenga wenyene, acamenya ko abigishwa bahuye n'amageragezwa, acamenya ko abigishwa bahuye n'imipfunda mu kiyaga, ariko arasenga kuko yari karajabira muri jimeri y'amasengesho avugana na Data. Uyo mwanya ngo acarabimenya ko abigishwa urugendo rwabo rwahagaze, abigishwa umutima wahagaze, abigishwa ubuzima bwabo bugomba kuja mu idambo, bugomba gupfa. Avundurukayo yiruka aje kubatabara. Niwasenga wiherereye, Imana itanyegezwa. Haleluya! Izobona ibyo abana b'abantu batazi, izobona turi mwize kugutabara, izobona izokumva, izotahura. Ariruka araza ngo asanga bageze ahantu ubwato buri muri zuguru, butavansa, butaja imbere, butaja inyuma, ngo acagendera ku kiyaga aje kubatabara. Bamubonye barakanguka, bamubonye baragira ubwoba, bamubonye baracika ivutu, bibaza ngo ni ibisigo, ariko ngo aratambuka, arababwira ngo nimuhumure, ndi umwami wanyu, ndi Yesu Kristo. Petero barahagurutse, abonye ibitangaza atari bwabone. Imana kubwo kuyisenga wiherereye ibasha kukwereka igitangaza gikomeye. Haleluya! Nk'uyo mwanya nyene Petero aravuga ngo nyemerera nanje ngendere ku kiyaga. Aramubwira ngo ngwino, Imana idufashe. Hari ijambo rikomeye ngomba kuvuga aha hantu. Mbega bigenda gute aba bantu bahuye n'intambara kubera iki? Bibiliya ivuga ngo bari basize Yesu aja gusenga, nabo baca baramusiga. Nanje ngomba ngubarire, hari abantu benshi bagenda basize Yesu, urugendo rwabo bakarushira mu buhinga, ibikorwa bakabishira mu buhinga. Naho wowe uri kurakora ibikorwa bimeze gute, menya ko isi turimo yuzuye mu mwijima, yuzuye mu bubasha bw'abadayimoni, yuzuye mu ivyago, kuko atakindi cyazanye Shetani. Ishyire mu maboko y'Imana, shira ubuzima bwawe mu maboko y'Imana, shira proje mu maboko y'Imana, shira imigambi yawe mu maboko y'Imana. Imana itabura ingene ibigenzi zigama igikorwa cyawe. Naho wabona umunyantege nke, naho woba hari ibintu bitagenda neza mu buryo bwo kwizera n'agakiza, gerageza ushira Imana imbere, uyihe icyubahiro. Yakuremye, yaguhaye ikintu icyo ari cyo cyose. Rimwe na rimwe hari ivuga ngo natomboye, bampaye akazi, natomboye, narose amahirwe, ariko nagomba nkubwire byose biba Imana ibibizi. Bishyire mu maboko y'Imana. Nimba atari ibyaha uri kurakora, kikaba ari igikorwa, bishyire mu maboko y'Imana. Reka gusiga Yesu, reka kwibagira Yesu, reka kuja mu bintu ibyo
ibyo byose bitarimo Yesu. Reka kwibagira Yesu ngo umusige inyuma, reka kumwibagira. Petero umunsi umwe aja kuroba, yasize Yesu, yavuye mu gikorwa Yesu yamuhamagariyemwo, araroba arabura n'ifi n'imwe, asize umutima kuri Yesu. Yesu aramubwira ngo terera urusenga. Petero aravuga ati nakesheje ijoro nta niyo umuti nabonye, ariko aca aribuka ko ari Yesu abivuze. Haleluya. Haravuga ngo ko ari wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nagomba nkubwire mwene data ko ari Yesu akwingingisha ijambo ry'Imana nk'iri. Subira uterere, amwereka aterera. Natwe turakweretse, subira usenge, subira wihangane, subira winanate, ongereza umwanya. Haleluya, haleluya. Yesu acategeka amafi, arayahamagara ava hirya no hino kuberana na Yesu ubucuti. Hanyuma Imana imuzanira amafi, hanyuma Yesu amushyitsa ko amasezerano. Subira mwene data usenge, usengane na Yesu ariko ufitaniye ubucuti nawe. Subira umwizere, subira umuhamagare, subira umwinginge. Waracitse intege, warasubiye inyuma, waradendebukiwe, wumvise ibikurusha byinshi, bakubwiye amajambo menshi, wabonye intahe zitari zo zivuye ku bantu, cyane wabonye abantu benshi baza nk'ibigwisha, baza nk'abakurusha, baza nk'abakunaniza, wabonye ibintu bitari byiza biguca intege. Ariko naho biri uko haracyari ibyizigiro, haracyari abacubaha Imana, haracyari abayisenga, haracyari abayigororokera, haracyari abayubaha. Nawe woba muri abo. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana idufashe. Petero ngo yisubira akabwira Yesu. Yesu acaramugirira neza, arabona amafi atagira uko angana. Saho gusa igihe yari yamubwiye ngo ngwino tambuka, aratambuka hanze amaso Yesu bigenda neza. Bibiliya ivuga ngo uwo mwanya nyine abona imipfunda hirya, akura amaso kuri Yesu, acaraba imipfunda, acaranyika. Nawe birashoboka ko hari aho wataye ukwizera, imipfunda ikiyongeranya, intambara zikiyongeranya. Petero ngo acaratakamba, aravuga ngo ntabara, 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 ntabaza. Atabaza Yesu mu rugendo. Yesu ngo acaraza amufata ukuboko. Reka ndakubwira mwene data, subira utabaza Yesu, subira uhamagara Yesu, mera nka Petero. Hari umuririmbyi yaririmbye neza, indirimbo ivuga ngo geraho wibwira uti Imana ntiri kumwe nawe, rambura ukuboko kwawe nka Petero, uvuga uti Imana